Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Muri irya minsi Yesu yabariye ishengero ry'abantu ati, banga amatwi mwese mutegere, nta kintu cy'imusozi cinjira mu muntu ngo kimutyoze. Ikiva mu muntu ico nico kimutyoza. Uwufise amatwi yo kumva niyumve. Yesu amaze kwinjira mu nzu ari kumwe n'ishengero, abigishwa biwe bamubaza uyo mugani. Arabishura ati, mbega namwe nuko mumeze, muri bibura bwenge? Nimutegera ko ata kintu cy'imusozi kija mu muntu ngo kimuhumanye, kuko kitaja mu mutima kija ariho mu nda, hanyuma kikazoja hiherereye. Yesu rero yari yemeje ko atanga izira. Arongera ati, ikiva mu muntu nico kimuhumanya, nkako imbere mu mutima w'umuntu niho hava ivyiyumviro bibi, ubusambanyi, ubusuma, ukwicana, uguhemukira abagenzi, umunoho, indambi, uburyarya, ubushegabo, ishari, ukwararaza, ubwishime, uburogorogo. Ayo mabi yose ava mu mutima niyo ahumanya umuntu. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Turabandanya tuzirikana ijambo ry'Imana rizananye mu vyagiye birashika muri kahise kisera cyane cyane ku gihe c'abami Dawudi na Salomo. Utugeze kuri Salomoni, turumvise ingene intambwe nawe agize ko uyu munsi ari intambwe idasanzwe irinahaye, yashikanye ko igihugu ciwe, intwaro yiwe, eka mbere n'ubuzima bwiwe. Ariko igihe twumvise amajambo y'Imana ariko aratuyagira ibi bininahaye vyaho ubwami bwa Salomoni bwari buninahaye gose, turiko turavyumva uku, ntitwahera gusa kuri ibi batubwiye, mugabo umuntu ariyumvira ati, bwa mbere yabikuye hehe? Kuko ibintu bene ibi byose amasuccès kujya tubivuga no kumva iyazanana, bikanadufasha kumenya ingene tuyatwara mu buzima, niyo adushira tujana. Ibyo biringo bitatu by'ibishika mu buzima byama bitugora gufatanya. Ibiriko biraba uyu munsi bivahe? Mbega biriko bidushira he? Uyu munsi wa none twobifata gute, twobijera gute? Kuko ukujera, ugutunganya, ukumenya ingene iki na kiriyo gitwara neza mu buzima si iby'ingorane gusa. N'amasuccès utamenye kuyajera arashobora kugusanzaza. Shetani irayacamwo ikagusanzazana, kandi biroroshe, aranyerera gose. Ni vyiza yuko Salomoni ariko aratangarirwa n'uyu mwamikazi w'Isaba, aheza akibuka ati, byavuye he? Ni ka gasabisho yagira Gabaoni agitangura gutwara, agasaba Imana ati, mu bwitonzi, bigatuma ashobora gufasha uyu mwamikazi w'Isaba ku bibazo yari afise bigoye gose ku buzima bwiwe. Salomoni akamwishyura ibibazo, mbere baravuga yuko asa nk'uko ari nawe wa mbere yatumye hariya yava mu bwami bwa Ethiopia bamenye Imana kare, araba umumisiyonari hariya, kuko yahagurutse agashika i Yerusalemu kuza kumizwa mu bwenge bwa Salomoni, akabona ubwo bwenge bwa Salomoni, akamenya niyo buva ku Mana nzima yawe, nawe agatangura gusenga Imana ya Salomoni. Ntikwabaye gusa ugutangarira inyuma biheze hanze, ariko byamushikanye ko nawe amenya gupfukamira Imana y'ukuri. Hari igihe amasuccès y'ubuzima usanga umenga agarukiye gusa ku bintu by'inyuma,
ibintu dutangarira mugabo bitadushikanye imbere ngo ubuzima bwacu bupfukamira Imana y'ukuri. Ico kintu twame tucitwararika. Mbega ibinkundiye neza byose ubwo nibingumiza imbere y'Imana kandi n'ababitangarira bikabashikana imbere y'Imana, na cane cane iyo byakunze bagashikira uwo byaciyeko. Nica gisabisho rero yagiriga Gabawoni, Imana ikamwemerera iti nzoguha ubwitonzi atanundi yari bwaronke imbere yawe. Imana ntiyagama asigara cicara, ico yemeye irakirangura kuwikundiye. Eka n'ibi byose tubona yashoboye gushikako, twibuke yuko si nk'uko umenga niwe yabitanguye, byatanguriye kuri se wiwe, kuko yabanje kuringaniza ubwami neza, agaheza akaburinda abansi, akabwubaka, akabuha amahoro n'umutekano kugira ngo Salomoni aronke ingenerero yubaka. Salomoni yongeye kwiki afashijwe n'ubwitonzi Imana yamuhaye. Salomoni yongeye ko yuko muri ubwo bwitonzi n'ubukerebutsi Imana yamuhaye, si bwa bwitonzi bw'umuntu yama yicaye ngaho adakoma n'isazi, nk'umubikira ari muri meditation yo kuri midi -10 canke midi irenga 10. Si ubwo bwitonzi, oya, ni ubwenge bwo kumva mu Mana ikiroranye gishobora kugirira neza ubuzima kikabandanya kibuteza imbere. Umuntu amenya kuciyumvira, akaciyumvira yiyumvirira abantu ingene botunganirwa bakamererwa neza, agatora amayira meza. N'ubwitonzi rero bukerebutsi, n'ubwitonzi bwubaha ishusho y'umuntu, bukubaha Imana muri bwo. Si ubwitonzi bumwe bw'abafilozofe, oya, n'ubwitonzi ari ingabirano y'Imana irengera gusa iby'ubwenge bw'umuntu. Niho rero Salomoni akoresheje ubwo bukerebutsi, ubwo bwitonzi Imana yamuhaye, araheza arugurura imigenderanire myiza n'ibindi bihugu, Misiri, Tiri, mbere iby'abamenga wasanga byama biriko biragwana n'Isirayeli, birateba biracika ibigenzi by'Isirayeli. Salomoni agacaza aratora ibyiza biri muri iyo mico y'ibindi bihugu, ibijyanye n'iby'ubwenge, ubuhinga n'abahinga, akabizaniwe, bigaheza bigakorera inyungu y'igihugu ciwe, akugurura diplomasi nziza. Ariko kandi ngaha, kuko tuzonyobeza umushikira mu nyuma, mugabo ngaha n'ibyari bwashike, akabigumyamwo icubahiro c'Imana. Ni ukuvuga iki? Niyugurukira imigenderanire uko ariko kose, nk'ikintu gitaburuye uko ibigungumuka byose byinjiramo, oya, arazi kugira discernement muri bwa bwitonzi, akamenya gutora ibyogirira neza igihugu ciwe, bizigamye icubahiro c'Imana mu gihugu cayo, mu gihugu cayo. Niwe koko yamenye gushira Imana imbere, ntiri imbere gusa muri protokole kujya duhako guhera inyuma, ugasanga umenga dushira Imana mu kwitanguza mu bisabisho, mu bikorwa, ariko tukayibwira tuti hera hiyi imbere, ibyo tugire twinjiremo rero turavyimenyera, we twaguhaye ikibanza cawe cy'imbere, hera hariya mu bwizwa shingiro iyo twakugaraniye, hera hariya mu isakristiya, nitwagera ngaho turanyukurana tuvungurane dushake tuzambure. Mugabo wewe hera nitwashika mu isakristiya tuzoguha ibyo ushaka. Yarayishize imbere muri gestion y'ubuzima bwiwe n'imigenderanire yiwe. Muzokumva igihe azotangura kunyerera, ingene ibintu bizoca biyangana, ingene ibintu bizoca biyangana. Mugabo igihe cyose akiyubashe, akamenya yuko kandi kubaha Imana atari bimwugaraniriwe nk'uko umenga arimenyeye Imana birakwiye, ahubwo akamenya yuko ari bimwugurira neza abandi, ariko no muri uko kumugururira neza abandi akazigama mu icubahiro c'Imana, Imana izoguma imwongera iteka ryayo.
kumwe yigeze gutuma umuhanuzi arabwira Sawuli ati uwuninahaza ndamuninahaza, nayo umaramaza akankengera aba yiteguriye kumaramara no gukengerwa. Ariko ko ndabivuga tuzima mu minsi imbere kumbure, hari igihe ushobora gusanga amasidise ibyadukundiye tutamenye ingene tubijera mu cyubahiro cy'Imana, mu kuguma duciye bugufi bikadusanzarana. Mbere igitabo cy'ubwitonzi kagira kiti ubwishime bw'umuntu ibintu bikundiye butegura guhananuka. L'orgueil précède la chute. Igihe cyose akunda cyane iryo jambo Papa Francisco yatubwiye, kagira ati iyo bishitse abantu je bakantera amashurugwa canzirikana ibicumuro byanje n'amagara make yanje. Sinzi ko bari ariko bigira cyangwa ucugira uti ego narabibonye jewe ndiwe ubugira ugende, ati canzirikana amagara make yanje n'ibicumuro byanje kugira ngo simpave ntwagwa n'ubwishimo. Ariko kandi ko abantu bashima icyiza kiri muri wewe ukagishima ukagisangira n'Imana uciye bugufi, Imana iguma ikongera. Dusabe natwe rero kugira ngo igihe ibintu bidukundiye naho nyine tumenye ko ari ibintu byo kujera. Kubijera neza ni ukwibuka iyo vyazananye, uwabiguhaye ukamuzigamira icubahiro uko bishobora kose. Turabana ntituri Imana, ntituri abamarayika, bityo tugatsitara twibuka akabero ka Dawudi, tukigarura, Imana igasubira ikatuvyura. Ariko kandi uko kuzigama ico cubahiro c'Imana bituzigamira fikse neza igacika ubwami bw'Imana mu buzima bwacu, bidusaba kwiyugururira neza abandi, bidusaba imigenderanire myiza n'abandi, bikadusaba kuba abantu baciye akenge, bakabura icitwa iciza cose ku bandi bari hafi yabo, bakakigira ingabirano nabo nyene Imana ibahaye, nabo bagaheza bagacika ingabirano ku bandi. Ukubana nabo relation zabo zikamari un rendez-vous du donner et du recevoir. Iyo migenderanire myiza ikamihari, kumva yuko uwundi hari iciza Imana yamutanze wowe udafise, kandi gucakirana umutima w'urukundo ukengurukira Imana namukengurukira nawe, birakubaka bikakuzuza bikagutungisha, ariko kandi bikagusaba nawe yuko umenya gusangiza abandi. Uko twumva Salomoni yasangije uyu mwamikazi w'Isaba ubwitonzi bwiwe no gusenga Imana kwiwe, akabitwara hariya muri Egypte nako muri Ethiopia, byatumye ingabirano yiwe yiyagura. Dusaba Mukama kugira ngo iyo ntumbero y'ubwitonzi bukerebutsi, ubwitonzi bwenge bw'ubuzima tuyamane, tuyisabire igihugu cyacu, cyane cyane muri ibi bihe kiri mu ngona y'ibintu vya geopolitique. Bana baravuga geopolitique ugasanga irimo ibintu byo gufata politike nk'ikirimbiro ry'amashetani, pas du tout. Nukuyihumanura abakristo mwese muyijamo n'ubutumwa bukomeye bwo gushobora guteza imbere ubuzima bw'abandi n'ibihugu, abantu ariko bamenya kuzigama icubahiro c'Imana nzima no kugerageza kugurukiranira neza mu rukundo ngo dusangire ingabirano z'ubuzima Imana yaduhaye. Amen.